abakunzi ba Amasinzo TV turabashimiye mege mutangwanye natwe twongera tuba n'ikaze muri umwanya muri iki kiganiro cacu aho uri hose wewe uri kwadukurikirana ubahwe wandanye ugira subscribe comment share like uzobukoze uyu munsi twaturi kumwe n'umutumire karibu cyane urakoze ku mazina yawe ku batakuzi ku bakunzi Amasinzo TV batakuzi ashaka kubidondo ku mazina yanje nitwa Hastar boy shaje kunyita irindi zina Hastar byose birashoboka Hastar boy Hastar yose n'amazina yiwe kumenga amazina na Hastar nkuko bisanzwe nyene nkora umuziki nkaba ndumuproducer nico gituma ayo mazina niha urumva umusani w'umuziki kandi nkaba ndumuproducer muravyumva ko ari umuntu adasanzwe cyane n'umusani n'umustare n'umuproducer kandi mbega benshi baragomba kumenya mbega wewe ufite imiziki ngahe uwo kurondera hehe kugira arabikorwa vyawe indirimbo mfise ni nyinshi nizo mfise mu bubiko nyene bwa studio ni nyinshi ushaka kundonka ushobora kundondera mu kibuga ca YouTube ukandika Hastar boy gusa canduga urumva abashaka ibikorwa vyiwandika Hastar boy mbega mu muziki umaze kwandika nk'imiziki ngahe mbega maze kwandika imiziki myinshi gusa iyo maze gusohora yo bari mike ariko iyo mfise gahunda gusohora muri iyi minsi ni myinshi muri no minsi mu miziki nyinshi maze kwandika nigomba gusohoka muri no minsi mbega woducishiza ko akantu gatoya kugira abakunzi Amasinzo TV twandaye tubaryoye ngo kubaririmbira indirimbo ariko kenshi na kenshi ndashaka yuko yoba surprise kubera umuntu nyene umuhaye ikintu uco usanga akivuga cyangwa akivuga ico uko kitari urumva bisaba yuko ndabagirira surprise kugira bumve ikintu nyene gitomoye kimeze neza ariko mu muziki umaze gusohora mu muziki uri kuri YouTube yoyo uririmbye ndibaza nta kibazo iyo mfise imyinshi nashobora kuyiririmba nta kibazo dukigize ko ari akazi kamwe gusa baby roho yangu imetulia kwako kwa nini waze nini wakati raha zote mimi nazipata kwako ila tambua baby maadui wapo wengi hawataki kuniona nipo nawe wanataka kula nawe spendi uniumize erega maze kubona benshi ariko wo barenzeho erega ufise utujede twinshi ubarenzeho thanks sir ubarenzeho ni hatari kabisa burumonge dufise ubutunzi bukomeye cyane dusa abastare benshi bari baravuka vrema bikora neza uyuwe murumva umuziki ko watanguye kera mbega umuziki watanguye ryari umuziki ndawutanguye kera gusa siroshobora kuba ndafise n'imyaka nk'itandatu indwi uko nkora hareze nk'imyaka 6 canke 7 ari mu muziki mbega uramaze kuja muri award no naho ndajamo kuko sinditegura neza kuko bisaba yuko ugenda witeguye neza kuko award zo muri iyi minsi ngira namwe muhora muvyumva abazidogera rero kugira ivyo ngaho nibibe bisaba yuko urorera kwanza abandi bagwane hanyuma wowe ugenda mu rugamba rumwe rukomeye rero mu basigaye kabisa ariko muri no minsi tukwitege muri award iza iyi award iza sinojamo ariko izokurikira nzoba ndi kabisa murumva iya award iza narimo ariko izokurikira nazode ibintu bishushe ibintu bimota ibintu bitagase cyane tubyitege muzobona ibintu nyene bimeze neza kandi indirimbo ngira ndabahe mu ntara ya Rumonge ndazi yuko ni benshi baririmba ariko indirimbo ngiye kubaha bazozumva yuko zitandukanye n'izaha ahubwo n'izakure sawa twumva ngo abastare benshi ngiye bagiye muri studio kenshi baratanga n'ikintu wewe ugishika muri studio cagutangaje cyane kumengo ari boro bambara vy'ibiye gutera ibigiye boro mengo birakangana ukuntu wapi ahubwo nagukangana ku muntu mushasha nyene niwo yokangwa kubera yumvise nyene umuziki usohoka yoshobora kukubaza ibi navyo bimeze gute birancanga ndaririmba bikanga urumva ariko ku bantu bamenyereye
yoshobora no gufata headphone imwe agashira ku gutwi akaririmba kandi nta kibazo na kimwe. Gishika muri studio nigiye kintu cyambe cyagutangaje cyane? Icambere canangaje ni kubera nyene ubwa mbere ntaraba mu producer cyangwa umuririmbyi ninjiye muri studio ebanje camura no mu producer nyene uwa mbere nakoreye ko yitwa John B. Umuproducer wa mbere nakoreye ko yitwa John B kandi ni indirimbo ya hip hop kuko natanguranye na hip hop. Hama bishice nyene turiko turakora byarancanga sana kandi nko ku muziki nyene byancanze kubera mu muziki nta muntu yaje anyitaho ambwira ku muziki genda ukoya, ahubwo impano nije ndayifitiye kuko nibi nkora muri kano kanya nije nyene ndavyifashamo. None wamenye ko ufise iyo mpano yawe ryari? Impano je fise nkishi kuko ndavye ku bintu by'umuziki byerekeye umuziki natanguye gutamba. Mvuye gutamba ninjira kuririmba hip hop. Mvuye kuririmba hip hop ninjira muri R&B. No muri R&B ndacarimwo kandi n'ubu producer nyene nisanze ndimwo kandi nta n'umuntu yanyigishije. Ni ibintu nyene nisanze ndimwo ndiko ndakora ndisanga nyene natanguye kuyikorera je nyene kuko ndumuririmbye. Bivuze yuko ivyo nkora ndavyiyumvamwo nyene nkabona indirimbo yanje shaka igende ukunuku nico gituma ndamenyereye. Ni hatari umva ko ari ewana umuntu adasanzwe cyane, umustar abikora neza. None ko twumva hari inkuru dukunda kumva ku bastari benshi ngo barabandikira imiziki, nta munsi numwe we birashika bakakwandikira? Abaririmbyi benshi bariho bandikira, nanje boshobora kunyandikira kandi nkavyakira kuko ni ibintu bisanzwe. Ariko kuva nanguye kuririmba andikira sindandikwa indirimbo je nayo baranayandikira kabisa, ahubwo nije nyene ndiyandikira n'abandi nyene bishobotse tugafashanya canke bakasanga ndi kuri studio ndiko ndaririmba tukafashanya nene shaka ushirimwe akantu kanaka aka kameze neza akawasize nabi. Ibyo ni ibintu nyene tuhora dufashanya nk'abaririmbyi ku muziki kuri studio. Murumva ni hatari n'umustari umva afise impano zitandukanye, ngira hari n'izindi impano afise ubwo atazi, tubivuge nkuko hari izindi impano ufise utazi gusa mu myaka iri imbere zizogaragara. Ikintu naragerageza nashobora kuvuga ahubwo guterana ibifusi nyene nk'ababoyika. Guterana ibifusi nk'ababoyika gukina amafilime ibyo navyo ndagerageza. Biramaze gushika mbega mukagwana n'umuntu? Oya ntibirashika kuko je sinsinda. Eka tumenyera abastame ngo baragarafisa amanyama. Barafisa amanyama ariko baratandukanye, hari abagara hari abatagara. Urumva bivuze yuko hari abaririmbye nyene woshobora kumubwira ikintu umuririmbye umuririmbye iki kintu je ndacumvise, ariko ugasanga uwundi mubwiye ukumva ngo oya ico kintu uvuze je naco nokora cyangwa ukunuku. Ni nka kujya umuririmbye basa tuvuge aze nko muri studio gukora indirimbo, ushaje kumubwira ikintu iki kintu wasizeho kimeze nabi shirikinga oya ikinga kiraza kwinjira mu muji. Abo bariho benshi. Ni hatari kabisa, ariko murumva ko umustari wacu ntabwo agara vema. Mbega mu ntara yacu nziza Rumonge buryo urafise abastari wemera? Je ndemera abastari nk'abo bose kuko bararirimba. Vuze yuko batandukanye gusa ku ndirimbo zitomoye kandi bose kira muririmbye afise indirimbo yiwe yizera yuko iri trend yizwi canke ikundwa. Mu buzima bwa misi yose ategeza kuba mukuru na mutoya, no mu muziki niko bimeze. Hari ushoboye n'utabishoboye, ariko sikuvuga ko atabishoboye gusa barasumbasumbana. Mbega mu bastari bacu ngaha mu Rumonge basi tubwira umustari wa mbere ngaha mu Rumonge ukunda, ukuntu aririmba, uko avyifatamo, uko avyigenzamwo neza. Hari abaririmbyi ubarabye honyene umyifatire yabo ukuntu bari muri studio, ahubwo umuririmbyi utangura kumubonera muri studio. Je sindaba indirimbo zimaze gusohoka, ahubwo manza kukuraba ukiri kuri studio ukuntu ukora indirimbo, nkabona ubuhinga urimwo ufise. Urabona ukuntu utegura nyene ikintu kimeze neza, ugize ikosa ukamenya yuko ikinganda gize nikosa.
tuvuge nka ba Msamariya abona abantu nyene bamaze gukora umuziki umwanya muremure kandi babizi, tuvuge yuko baradutanguriye urumva kandi bazi byinshi kuko bamaze gusha muri byinshi. Hariyo ba DYD, hariyo ba Tiger Breeze, bose barakora indirimbo kandi zimeze neza. Abo bose ndabemera kuko indirimbo zabo baziririmba nyene bari pose, bashatse kuririmba indirimbo nyene zihabura baraziririmba urumva. Cyo gituma abo baririmbye ndabavuze kuko barashoboye ikintu nk'ico. Naje nkunda abaririmbye baririmbira inuze indirimbo zose, style zose. Mbega aba star uvuze uremera ko agusumba? Navyo nzi kuko nta ndirimbo, ahubwo bazobimenyera mu ndirimbo tugiranye collab uko. Bakunze amasizo yatubariye abarimbye barabemera cyane, ariko ntabwo yemera ko bamusumba. Wo tusigurira neza, bavuze babikora neza, babifatamo neza, hajya ni byiza. Umuntu mukuru asoka mari mukuru. Wavuze Msamariya, DYD, abona abastari n'abaseri ngaha mu ntara yacu Ndizarumonge babikora neza, ariko ntabwo yemera ko bamusumba. Mu nyumvira ivyo bintu birabaho kabisa. Umuntu agusumba nawe nzi uremera ko agusumba kugira ukore n'inguvu. Hariyo akajambo bama bavuga ati gato karakura. Gato karakura, bivuze yuko na ujya muntu yoba ari mwarimu wawe woshobora gukora ikintu, kavumbura ikintu woshobora gukora kumuruta, ariko mu gihe utamenya wewe urumva. Bivuze nk'ubu tuvuga Msamariya araririmba turamwemera, bivuze ejo twoshobora gukora ikintu na nyene mukuru akavuga mwana wakoze ikintu kandi ndacemeye, bivuze yuko yamaze kubona inivo ugezeho. Ico nico natwe turiko turaniganira kuko nidushaka tugume inyuma, ahubwo dushaka yuko kwegera imbere. Oya, nta muntu yoririmba yipfuza kuguma hajya, arabwo umuntu aririmba yipfuza gutera imbere. Ikiganiro cyacu tukaba twigarukirije ngaha, twongera tubashimira abakunzi b'Amasizo TV mudukurikirana, mudufata mu mugongo, turabashimiye. Akajambo kanyuma ubwira abakunzi b'Amasizo? Ahubwo cyo babwira babandanye gukurikira ibiganiro nyene dukora kuko biza gutuma bamenya ibintu byinshi kubyerekeye ku baririmbyi babo bo mu Rumonge, kandi bigatuma nyene bamenya n'ivyo batari bazi nyene. Mwakujya nk'ubu nimwari bwakore ikiganiro nanje, ariko uno munsi twagikoze, bivuze yuko abatari bwamenye Amasizo uno munsi barayimenya. Nimba ari je bagikoranye babonye ni naka baza kumenya yuko yagikoreye muri Amasizo TV. Bivuze yuko bakore na subscribe menshi kugira tubandanye gukurikirwa nyene nkuko bisanzwe, nubizi support kuzinga. Turabashimiye mege mwatanguranye nacu. Imana yo mwijuri bahezagire, twipfuriza n'abaka weekend keza aho muri hose mwubahe. Big up sana.